umwanditsi umwe umunyafrika yanditse mu gitabo yise Aux États-Unis d'Afrique ngo umuntu atakaza amagarama 21 agicikana. None ayo magarama uba ari umwuka duhumeka canke ubwenge burutandukanya n'ibindi bikoko. Nitwa Desire Barenga yabo. Turi kuri Book Moon Global, iki ni kiganiro waruzi. Reka nguhe ikaze muri kino kiganiro. Nongere ngusabe kugira subscribe hamwe no gusangiza abandi kino kiganiro bo utarabikora. Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro cyitwa ngo umuntu ni iki, yavuye hehe. Ni agace kavuga ngo umuntu nk'igikoko cy'ubwenge. Umuntu nicyo kinyabuzima cyonyine kiboneka, kiriho kiziko kiriho. Nicyo kinyabuzima kiboneshwa amaso kuno mubumbe, gifise ubwenge kuruta ibindi. Mbega ubwenge ni iki? Mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 983 umuhinga mu vyiyumviro Howard Gardner mu nyandiko ziwe yise Frames of Mind yatanze icyumviro cy'ivyo yise Multiple Intelligences. Twasobanura ngo ubwenge bw'uburyo bwinshi, aho gutanga indangura kintu y'ijambo ubwenge ngo no bushobozi bwo gushira ivyumviro ku rutonde canke gutomura ivyumviro. Utegerezwa kubona ubwenge nk'umugwi w'urukurikirane rw'ingabire 8 umuntu agira mu gukora ibintu. Ubwenge mu gutandukanya ikibi n'icyiza, ubwenge mu gushushanya, ubwenge bw'imbere mu muntu, ubwenge mu by'indimi, ubwenge mu bikorwa by'intoke, ubwenge mu migenderanire, ubwenge mu biharuro, ubwenge mu ndirimbo n'umuziki, hamwe n'ubwenge kama. Ariko uwundi muhinga Daniel Goleman yashyize ku isoko igitabo cyaguzwe cyane kurusha ibindi cyitwa Emotional Intelligence, cyamamaje ubu bwoko bw'ubwenge, asobanura ngo ni ubwenge bwo kurobanura no gutegeka ibigumbagumba. Ibigumbagumba ni ikintu gikomeye cyane ku kiremwa muntu. Umuhinga Charles Darwin yanditse ati, inyifato zitewe n'ibigumbagumba zifitaniye isano no gukura kw'inyifato zisanzwe zigashoboza umuntu kuramba. Ibigumbagumba ni kama ku muntu, ni igikoresho gikomeye cyo guhanahana amakuru hagati y'ibinyabuzima bisangiye umuryango. Ahanini twisuza inyandiko za Goleman. Ubwenge bw'ibigumbagumba bufise impande zitanu: kumenya ibigumbagumba vyacu, kugenzura ibigumbagumba vyacu twamenye, kumenya ibigumbagumba by'abandi bantu, kugenzura ibigumbagumba by'abandi bantu twamenye, kugira akigoro ngo dushikire intumbero zacu. Ubwenge bw'ibigumbagumba ntibyerekeye gusa gufata ingingo. Ivyigwa vyerekanye ko n'ahakazi umuntu aronka arangije amashuri gashobora kugiranira isano n'ubushobozi bwiwe bw'ubwenge. Uburyo batera imbere muri ico gikorwa bifitanye imigenderanire mike cyane n'ubwenge bwo mu ishure. Ntaho bihuriye n'amanota baronse mu ishure, ahubwo bivana n'ubwenge bw'ibigumbagumba bwiwe. Ukuroranirwa n'umunezero vyacu bivana n'ubwenge bw'ibigumbagumba kuruta uko bifitaniye isano n'ubundi bwoko bw'ubwenge ubwo ari bwo bwose. Kongereza ubwenge bw'ibigumbagumba bizofasha abantu kuyumvira neza cyane, bigakinga ingeso yo kwica imice mu majambo, bigatuma abantu babaho banezerewe kurusha. Abashakashatsi bagize ivyigwa bikomeye mu myaka myinshi heze irenga nka 10 kuvyerekeye n'ubwako ubwenge bw'ibigumbagumba bushobora kugira. Ibigize akaranga kacu kinyamo, ivyo ducamwo tukiri abana n'ingene twifata mu buzima bwacu bw'ibigumbagumba bifise akamaro kanini ku bwenge bw'ibigumbagumba. Ariko igifise ingaruka nini cyane ku bwenge bw'ibigumbagumba kuruta ibindi nivyo twizera. Imyizerere yacu ni ukuvuga ingene turimbura ibintu, uko turimbura ibiba mu buzima. Uburyo twiyumvira, ivyo tuvugira mu gacerere bihindura cyane ibigumbagumba vyacu. Ivyo twizera rero bihagaze ahanini ku vyo twiyumvamwo kuruta ibiriko biraba mu vy'ukuri mu buzima bwacu. Iyo turimbuye ibintu mu buryo bubi vyonona ubwenge bw'ibigumbagumba bwacu. Ni ukuvuga ivyiyumviro vyacu bitomoye niko kuroranirwa kwacu. Ivyiyumviro niyo ntango y'ukuri kwibigushikira. Ikintu cyose wubaka muri wewe gitegerezwa gushika
nta kintu na kimwe gishikira umuntu mu buzima nk'isanganya. Byose bitangurira ku cyiyumviro. Ivyumviro niyo ntango y'ivyo tubona bishika uko bukeye uko bwije. Icyo ushoboye gukora cyangwa kugira indoto uba ugishoboye. Icyiyumviro ni inkomoko y'ibishika. Ivyo twiyumvamwo bimeze nk'imikuba, ntidushobora kubibuza kuza, ariko dushobora guhitamwo icyo tugenderako, kandi dushobora guhitamwo ibigumbagumba twisunze ukuri. Nimba ivyiyumviro ari bibi, ibigumbagumba navyo bizoca biba bibi, kandi ivyiyumviro n'ibigumbagumba bifatanye nivyo bigira umuntu atandukanye n'ibindi bikoko. Imitima yacu dutegerezwa kuyuzuza ivyiyumviro nyakuri bigororotse, bimwe bivuye ku gutahura intumbero y'ubuzima bwacu. Kwiyama ivyiyumviro bigoramye no kubisubiriza n'ivyiyumviro bigororotse, kuko igihe wiyumvisemwo ko atacu ushoboye, ivyiyumviro byo kwihebura bizoca vyuzura ubwenge bwawe. Hari ubwenge bukorana n'umushaha. Umushaha nawo akaba ari akarere ko gufatiramwo ingingo imbere mu kiremwa muntu. Ubwo bwenge ni bwa bundi ari ubushobozi bwo gufotora ibintu bukabiha ubusobanuro biciye mu kwiyumvira. Twavuga ko rero ubwenge nk'ubwo ari iforoma, ivyondo bikaba ukuri kw'ibintu. Ariko kandi kugira ngo ikintu kimenywe neza bisaba kucyiyumvirako. Ukwiyumvira kumeze nk'umuco umurika mu vy'ubwenge bwaronse, hama bikaca bisobanuka. Ubwenge burafotora ibintu biciye mu marembo ashika kuri 5 abahinga bamaze kwemeza: amaso mu kuraba, amatwi mu kumva, amazuru mu kumotegwa, ururimi mu kumva akanovera, uruhu mu kumva. Ubwenge rero bufotora ibintu. Ivyafotowe biba birasobanutse neza, biba biri mu akajagari gusa. Ukuyumvira niko guca kubitondeka neza. Umwiza watuma bidasobanuka ukavamwo, hama bimaze gusobanuka bikarungikwa rero mu mushaha neza na neza mu karere kajejwe gufata ingingo bita umutimanama. Uwiyubara wese ni umuntu yiyumvira, kandi abatandukanye n'igikoko. Ariko kandi uwiyumvira wese si ngombwa ngo abe wiyubara. Novuga ko rero ukwiyubara ari ukwiyumvira no kugaba. Ukugaba nako ni ukutarambirwa mu vyo kwiyumvira. Rero umunyabwenge nyawe ategerezwa kuba ari umuntu yiyubara, ariko abiyubara bose si abanyabwenge nyabwo. Ubwenge nyabwo ni kwiyubara no kugira agatima ko kurondera gushika ku kuri. Mu yandi majambo, umunyabwenge ni umuntu yiyumvira kandi yamagavye, arivyo twise ukwiyubara, utarambirwa mu vyo kwiyumvira, akongera akaruhuka ari uko ashitse ku matohoza amushikana ku kuri kw'ibintu. Ikibazo gica cubuka: mbega ni iki cemeza neza ko umuntu ari umunyabwenge? Ibi bica bisaba ko turabira hamwe uko ubwenge bugaragarira mu ngiro, mu bikorwa, mu mibereho ya misi yose. Reka nkwibutse kugira subscribe no gusangiza abandi kino kiganiro, ngutumirira no kumviriza igice cya 3 cya kino kiganiro. Mwari kumwe na Desire Barenga yabo. Aha ni kuri Book Moon Global, naho utaha.